amahera nzokuramwo mu kudandaza ibikaju nzoyagura ibikoresho by'ishuri, nzokuramwo nk'ibihumbi 50. Abana bari mu buruhuko nobahanura nabona yuko borondera amahera. Navuye muhira saa 11 mu Ruhengeri ndahashika nko mu masaha moya. Natanguje umutahe w'igihumbi nije nawironkeje, nabanje kuyakura mu matafari amara nakuye mu bikaju nako kwigurira ikaramu hamwe n'intuza n'isandare. Natanguje igihumbi akaba ari mama yari yakimpaye. Ubu nkaba ngeze ku mutahe w'ibihumbi 7. Nazindutse saa 10 naciye nshikayo 6:30. Nza gushika muhira rero nka saa 10. Nzanguze igihumbi n'500 nkaca nkura mu nyungu y'icatanu nyene. Amahera nzokura mu bikaju nzagura isandare. Nitwa Nishimwe Mediatrice, niga mu mwaka wa 3 mba mu Kayanza. Navuye muhira 11 cashika mu Ruhengeri saa moya. Amahera nzokura mu bikaju nzoyagura ikaramu hamwe n'amakaye. Natanguje umutahe w'500 ni mama yawumpaye. Abana bari mu ruhuko nababwira nabo bakaza kurangura nabo bakigurira amakaye n'ikaramu. Je nitwa Bimenyimana Dorine, nkabamba ku mutumba wa Kayanza. Nkaba nazindutse mu Ruhengeri naranguje 500 nzokuramwo inyungu y'igihumbi. Napfuye muhira saa 10 shika mu Ruhengeri saa moya. Amahera nzokura mu bikaju nzoyagura amakaye, yagura ikaramu. Mbonye yabura ku isandari bwire mama nyongerereze. Abana bari mu buruhuko nababwira bakazoja mu Ruhengeri nabo bagahiga amakaye n'isandari n'ikaramu.